Shalom shalom abakunzi b'imigisho Rhapsodie de réalités turi ku munsi wa gatatu Igenekerezo rya 19 kwezi k'umunani mwaka wa 2026 je muri kumwe Adele Shalom shalom abakunzi b'imigisho Rhapsodie de réalités turi ku munsi wa gatatu Igenekerezo rya 19 kwezi k'umunani mwaka wa 2026 je muri kumwe Adele inamugisha ijambo twishimikiza uyu munsi ukwerekwa k'ukuri. Turasoma mu ceri cya kabiri c'Abikorinto igice ca 4 ku murongo wa 2. Twansi biteye isoni bikorerwa mu mpisho, ntitugenda mu bugunge, ntidufudika ijambo ry'Imana, ariko kwerekana ukuri niko twishimagirisha mu nyonga z'Imana ku mutima w'umuntu wese. Ni ngombwa cyane kumenya ijambo ry'Imana, kuko udashobora kwerekana ikintu utazi. Ubwa mbere utegerezwa kumenya ukuri kugira ngo ushobore kugenda muri uko kuri. Nk'uko muri Yohana wa 3 igice ca 1 ku murongo wa 4 havuga ati: nta wundi munezero mfise urutuyu kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Iyo umaze kwakira no gutahura ukuri kw'Imana, guhindura uburyo ubona ibintu, kuba uburyo bwawe bwo kwiyumvira kandi ukugahindura ivyiyumviro vyawe, ivyiyumviro ushikako n'ingene ubona ibintu. Ijambo ry'Imana riba ryarashinze imizi muri wewe, maze rikigaragaza biciye muri wewe. Nico gituma Imana idashaka gusa kuvuga ukuri, ahubwo ishaka kubaho mu kuri kwayo mu buzima bwawe bwa misi yose. Nico gituma udakwiye kubaho ubuzima bwawe wishingikirije ku vyiyumviro gusa canke ku vyo wibaza. Iga ijambo ry'Imana kugira ngo rimenye, nk'uko Bibiliya ivuga ngo muri Hose igice ca 6 murongo wa 3. Enda tumenye Uhoraho, tugire umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi ataco ubuza kuza, niko nawe azotuza ko nk'imvura y'umutasuro inyosheje hasi. Uko niko guhamagarirwa kwawe, kumenya ukuri no kukwerekana mu buryo butomoye. Ufise ukwizera n'ubushobozi. Haleluya. Turaje muri ca kabiri ari isengesho. Data wa twese wera, ndagushimira ku bwiza bw'ubutumwa bwawe aribwo bwahishuriwe ukuri. Ubwenge bwanje buramurikirwa n'impwemu yawe, kandi ngendera mu muco w'ijambo ryawe. Nderekana ukuri, kandi uyu munsi ndaserura ubugororotsi bwawe n'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya. Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 ubusa 14.